Kaze murakiriwe mu ishuri ry'isabato muri kumwe nanje Shadrack Ndacyayisenga. Uno munsi ni itariki 17 kuwa gatatu w'isabato Myandagaro. Tugomba twige icigwa kivuga ngo guhunga canke guhungira kure. Eka tubanze dusenge. Data mwiza nushimwe ko wabanye natwe. Dusavye kugira ngo uduhe kumenya no gusobanukirwa. Turinde mwami kwiheba no kwihebura. Ahubwo uduhe kuba ari wowe duhungira ko hako twoguhunga canke duhatega ubwoba n'ibintu byose biba hano ku isi. Ahubwo data duhe kuba uko Kristo yabanye nawe kugira ngo icyo ari cyo cyose twiyumvira ivyo dukora byose bibe ibikunzwe nawe. Mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. Hano tuko turabona yuko ingwara iruta izindi ngwara zose kandi igoye gukiza abantu kubera igoye kumenya, ni ingwara yo kwihebura, yo depression. Ikintu kigoye cyane nuko abantu barenga miliyoni 300 ku isi bayigwaye. Ariko kenshi na kenshi iyo tuvuze ku cyane cyane twebwe abakristo ku ngwara ya depression, dukunze kuyibona nkaho ari ukubura ukwizera, kandi abayigwara icyo kibazo gishobora kugirwa n'abantu banafise ukwizera. Cyane cyane tunashije bati ese umukristo ababara gute canke ashobora kugira akababaro gute kandi afise Yesu Kristo? Guma wishimye, amuseka kuko uri umukristo. Ako turiko turabona ko ino ngwara ishobora kuza abamwe bakanafata yuko ari sinyi canke se ikimenyetso yuko twataye Imana, ariko si uko biri. Reka turabe. Kenshi na kenshi turashobora kugira ukwihebura bivanye nuko kwatanguye gake gake, imizi biza ku mizi gake gake y'ubwoba canke se guhura n'ibibazo bitandukanye, umuntu kagenda gake gake wiheba kwihebura bwa nyuma bikaca biza nk'umushibuka ugushibukanye kubera vyaje ari gake gake. Ariko hari igihe biza vuba nk'umutego nyene giturumbuka. Byo vyarabaye kuri Eliya turazi ko yagiye Karumeli agakora igikorwa c'Imana gikomeye cyane, tubisomye mu bami ba mbere 18. Ariko hano tugo turaba ikibazo, ni igiki cyatumye atinya ahunze Yezebeli. Turavye ubuzima Eliya yarabayemwo muri turaba amasaha 28 yarahereye inyuma yuko bijya bintu biba. Eliya yari yakoze igikorwa gikomeye cyane. Number 1, yari yagenza ahantu mu bugaragwa, nta mvura ihari, araza araha abantu ijambo ry'Imana, benshi ntibaryakira. Habaho test, habaho kwerekana Imana y'ukuri ni yihe. Umunsi wose ntaco yari yariye, yararushe, kandi urya mwanya ikintu cyahabaye nuko imvura yaraje. Ako ikintu tuko turabona hango ngo Eliya yari umuhanuzi. Tuvugisha ukuri, ibintu byinshi birashobora gutuma umuntu yiyumvira gutandukanye canke se akaruha canke bikamuhindura. Ni ukuri kubona abantu bapfa ni ikintu gishobora kuruhisha ubwonko bw'umuntu. Eliya yabonye abantu barenga 100 bose bico. Bamwe hari abona bo yoba yarakoze icyo gikorwa cyo kubica, yaba ari uwica kubera Imana yamubwiye canke se ari uwishe kubera kubona umuntu apfa, ni ikintu gigoye cyane kucihanganira. Ivyo byose ubishize hamwe byaragize icyo bihinduye kuri Eliya, biramuruhisha mu bwonko, bimuruhisha no mu mubiri. Rero natwe iyo tugize ibibazo nk'ivyo, tukiheba canke tukiyebura canke tukaruha, tukumva ubuzima butagenze neza, bamwe baragenda bakagura utwo kurya twiza ngo barye, bafise amafirigo baragenda bagafungura amafirigo, bakanywa amata, bakarya ibiki kugira bumve ko bogira umunezero. Aho kenshi na kenshi ntibifasha. Bamwe barasinzira bavuga ati ni ukuri ibibazo nciyemo ngomba nisinzirira itironze kuvyuka vyaheze, ariko naco bifasha. Bamwe banarondera no kurondera ubushuti bushasha, kumva uwo mukundanye wohindura ukagenda ukirondera uwundi, naco ntibihindura. Hari abarondera akazi, hari n'abandi bimuka bakimuka bakatabakomoka, ariko naho ntavyo bifasha. Bamwe barahunga nyaguhunga bakagenda, hariho n'abandi bihamba mu kazi, ugasanga ico akora nuguma yirondera akazi, akora akazi kugira ngo avyibagire. Bamwe baza no muri office ukaziti hari umuntu ashobora gukora iyindi shift overtime, avuga ati ego je ni munyihere mbaranye nikorera kuko muhira hari ikintu runaka kiba kimubabaje, kiba camushavuje, catumye yiheba, akihebura, akumva ko ubuzima bwiwe ataco bumaze, ubuzima bwo kubaho ubuzima busanzwe ataco bikirico. Ikindi naco hariho n'abagenda bakanywa imiti itandukanye,
turiko turavuga imiti igabanya ububabare cyangwa se imiti ituma umuntu atumva ububabare yibagiza ibibazo, ariko ibyo byose ntacyo bimara, ahubwo usanga ari nk'ugufuka akadeyi ku kibazo cyamye gihari. Hari n'igihe bituma icyo kibazo kiniyongera. Rero hano turiko turaraba kuri Eliya. Ese ikibazo dushobora kubaza uwo ari wese nomubaza, ese Eliya kubaza insobanuro ya depression, Eliya yoba yari depressed? Ko Bibiliya iratubwira yuko Eliya yari umusavyi w'Imana, Eliya yakoze igikorwa c'Imana, ariko Yezebeli aje ati abantu banje wishe wewe Eliya, aho uri hose wimbe wigera, turahuza ubwayo. Yaciye yiruka. Hano ariko haravuga mu gitabo turiko turasoma mu gitabo ca Patriarchs and Kings, abakurambere n'abami, ngo Eliya yari yizeye ngo mu gihe inguvu z'Imana zimaze kwerekanwa ko Yezebeli atazokongera kuja mu gutwi kwa Ahabu ngo amuhende. Urabona, Eliya yari yiteze ko ibintu byose bigomba bihinduka, muri Israeli hagiye kuba paradiso, ngo maze ibintu byose agacaba ubugorozi butari bw'akataraboneka muri Israeli yose. Ngo umunsi wose ngo yarari ahantu kuri Karumeli wakora igikorwa atigeze arya, ngo kandi ngo niwe nkaho ari we yarayoboye umukogote wa Ahabu, kuko yarirutse cyane agera ku kirimba cy'umwami aho Yezebeli yarari. Ngo yari afise inguvu zidasanzwe, ariko ngo yararushe, yaramaze kabisa kuruha, yari yumva arushe. Ngo ariko ngo nkuko bikunze kumera, ngo ukoze igikorwa gihambaye ngo yatewe n'ubwoba, yagize ubwoba. Hano nene wahita ariko aradusobanurira umuhanuzi w'Imana nzima, ariko aratuvuga ngo yaribagije ati ese buno bugorozi, ikino gikorwa cy'ubugorozi gitanguye kizobandanya canke se bizoherera ngaho? Eliya yari yamaze kuduzwa hejuru, yarari ahantu heza, ahantu hahambaye, ariko ubu yarari mu kiyaya. Yari yamaze guhagarara ngo nk'uko Imana yari yamutegetse, atsinda ibigeragezo by'ubwoko bwo aribwo bwose kubwo kwizera, ariko kino gihe yagize iki? Yakumwe mu nkokora, yumva adendebukiwe, yumva inguvu ziwe ziheze, ariheba. Nuko Satani ngo yakoze igikorwa ngo aja mu gutwi kwa Yezebeli, maze ngo biboneka ko atsinze, kuko ngo hano Eliya yarekuye Imana. Tubyumve rero tubisobanukirwe, yemwe bantu twese dukunze kuvuga ngo oya ngo depression canke kwihebura. Egwara wuntu ashobora kuvuga ati oya depression ntisobanura kwihebura, ako one sign ikomeye cyane ya depression, ari byo jambo depression mu Cyongereza, ni hopelessness na purposelessness, kumva ko atacizere mu buzima ugifise, ata n'akamaro umaze. Kristo yarakubiswe rwose kandi yarakubititse n'ibibazo byo kwisi, ako ntiyigeze yihebura, ntiyarekuye Imana. Ubuzima bwaramukanye buramukanyura, ariko ntiyigeze yiheba ngo yihebura. Hano rero White atubwiye ngo Eliya yarekuye ukuboko yarafashe ku Mana, ararekura. Yari yamaze kuduzwa hejuru, ngo kandi ngo abantu bari bamwitabiriye kabisa, ngo mu kwibagira Imana Eliya yarahunze. So ari abantu benshi batuvuga ngo oya ngo ntitukavuge nabi, ngo depression ntibisobanura ko ataye Imana. Ako hariho sign imwe Kristo atwereka yuko nubwo ibibazo bishobora kutuza ko tukumva kabisa byatugoye kandi tubabaye mu mitima, ako Yesu Kristo ariko atwigisha yuko nutarekura Imana ububabare ntibuzoba the same. Yesu Kristo yarababaye rwose, ako nta munsi, nta n'umwanya, nta n'isegonda nimwe yigeze aha chance Satani yuko yonamutera no kwiyumvira yuko Imana yoba yamutaye. Ego yavuze ati data mana yanjye ni igiki kikumpebesheje? Ariko nubwo yababaye mu mubiri yaravuze ati data ubuzima bwanje ndabuhaye wewe, nivuga ko ndekuye ubugingo bwanje ndabuguhaye. Ese Imana niba yari yamutaye ubugingo yayibuhaye gute? Byerekana ko Kristo yakomeje kwizera. Na hano ngo Eliya yarekuye ukuboko kw'Imana, ngo nico gituma vyatumye ngo yiruka amara imirambi, ngo ariruka ngo agera ahantu kubisa ngo
agera yarushe gose ari wenyene ahigwa ngo ahunga aho abantu bose bari ngo nkemu wiwe muri we iragira iki irakanyurwa was crushed yumva arihevye yumva aradendebukiwe NY tekara tubwira ngo yararushe aryama munsi y'igiti arasinzira ni Patriarchs and Kings ipaji 160 ipaji 161 ano ngo raba kuri Kristo ngo bandanye uraba kuri Kristo ngo ubandanye usenga mu bucece mu kwizera ugumye ingufu ziwe ngo nubwo ngo wo kwiyumva nkaho Imana idahari bandanya jambere isengesho ryaro ryose usenga wiyumve ko ryagiye direct ku ntebe y'Imana kandi Imana iriko yagishura kandi yagishuye ngo wenyene niwe atananirwa ngo bandanya ugenda uririmba indirimbo zishimwe mu mutima wawe we niyo wo kumva nkaho wamaze kudendebukirwa niyo wo kumva nkaho umenga wuzuye umubabaro ngo ndakubwiye ngo menya bino azoguha umucyo w'uzoza muri wewe ibyishimo bizokuzura ngo kandi igicu cy'umwiza cyose kizogira iki kizokweyuka kiveho ngo dukwiye kwama twiha ku Mana tukizera kandi tukakira tukizera yuko igitambo yadutambiye kigize iki gikwiriye ngo tudakwiriye kuraba niba turiko turavyiyumvamwo canke se tumva tumerewe neza ahubwo bikwiriye gukorwa mu kwizera ukwiyumvamwo ukwiyumvamwo ibintu no kwizera biratandukanye bimeze nkuko uburasirazuba butandukanye n'uburengerazuba niko ukwiyumvamwo ibintu no kwizera bitandukanye ntabwo ukwiriye kwiyumvamo yuko Imana igukunda no menya ko yabikubwiye uvyakira mu kwizera ntabwo ukwiriye kwama wumva wicimye kugira umenye ko amasengesho yawe yumviwe eka Imana ivuga ngo wewe ni wizera ngo dukwiye kwama dufise yuko ngo ibidushingira ntayo ko Imana idukunda biva mu ijambo ryayo nitwabaza dusavye dukwiye kwama twizeye tutashidikanya ko Imana yatwumviye bino Eliya yaravyibagiye agahe gato nico gituma yirutse umunsi wose yari yamaze 24 hours atariye iyo yari 48 hours nico gituma abantu benshi bibaza ngo ngo Imana kwereka yamuhaye ibyo kurya ya mwene wacu yari yirutse atariye yari amaze amasaha arenga nka 48 anarenga usanga ari na 72 atariye cyo Imana ntabwo ari kumuha ikindi kintu yamuhaye ivyo kurya n'amazi yo kunywa sometimes ukeneye uburuhukiro akwiruka tugende kufisa amazi y'ubugingo n'ivyo kurya umutsima w'ubugingo aduhe reka tugeretse ngaho aki ikintu gikomeye hano bariko batubarira ngo muri experience yacu ariyo yose yotuma ducika intege dukwiriye kwama turaba tukizera mu Mana ko Imana ariyo itanga igaha abana bose bo hano kwisi imisi yose ibibazo bituza ko imisi yose Satani aduteramwe ibibazo byose urupfu rukaboneka nka umenga nigo gwoba gwiza kurusha ubuzima aho niho benshi baca barekura Imana kandi ariho vyari bikwiriye kuba ko tufata Imana ntitube abaja bukutizera nimuze twese turabe mu Mana tubone ukuri kwayo yuko Imana yarungitse abamarayika bayo kugira baze kudukorera kugira batugirire neza kandi fondasiyo yacu ibe iri mu kwizera mu buzima busha Imana iduha ico nico kintu gikwiriye nico Imana itanga murakoze ntiduhunga Imana ahubwo tuze kuri reka dusenge data mwiza nushimwe ko babanye natwe turinde kuguhunga data duhe kwama turi muri wewe niyo twakumva nkaho turi depressed ibibazo byose bigoye twabuze amahera twabuze abacu amahoro yacu yose yagiye atakintu na kimwe dufise cyo gufata kuko wewe ko wa muri hafi yacu kandi utugirira neza fasha uwari wese ariko arumviriza
kandi mwami mu gihe buri munsi twama twiga rino jambo uduhe gusobanukirwa naryo no guhindurwa naryo. Mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen.